Ndatanze mwiriwe canke mwaramutse nshuti bakundwa b'umwami, nizere ko muguwe neza ku mpande zine zigize isi, muguwe neza mu mwami wacu Yesu Kristo. Egome natwe turashima Imana yo mwijuru. Hama aka ni kakanya kaho twavuganye by'ukuri ko twiyemeje kuzosoma Bibiliya yose mpaka tuyimaze, na cane cane tukamenya ico Bibiliya itubwira nka twebwe nk'abana b'abantu, canke tukamenya amajambo yanditswe muri Bibiliya ico avuga. Vyongirira akamaro naho vyo kugira akamaro, na cane cane kumenya ico Bibiliya ivuga. Rero twaravuganye by'ukuri yuko tuzoraba amajambo ari muri Bibiliya yose gushika mpaka tuyimaze. Rero tumaze gusoma ibitabo tumaze gusoma ibice bishika kuri bitatu byo mw'itanguriro. Ubu naho umunsi twifuza yuko tuza gusoma igice ca kane, kuko mu gice ca gatatu muribuka yuko twabonyemo ijambo rivuga ngo ukwicaha caje mw'isi, n'ukuntu ubugunge bwabonetse ngaha kw'isi, kandi aribo bwatumye icaha kiba ngaha mw'isi. Twarumvise n'ukuntu abantu bari muri ryatongo Edeni, Imana yahaye abantu muri Edeni, ukuntu birukanwe. Ivyo byose biri muri ca gice ca gatatu. Ugiye kwasoma ukuntu birukanwe muri iryo tongo rya Edeni, maze iryo tongo rigahishwa. Nizera yuko umuntu wese ariko arabana natwe mwakanya ho gusoma ijambo ry'Imana, yuko by'ukuri amenya agatahura ati igice ca mbere igice ca kabiri kivuga uku. Kuko mu gice ca mbere twabonye iho ijambo rivuga ngo Imana irema ijuru n'isi n'ibirimo byose. Igice kigira kabiri naho duca tubona ijambo rivuga ngo Imana yeza umunsi ugira ndwi, hamwe n'ijambo rivuga ngo uburyo Imana yaremye abantu ba mbere. Ica gatatu naco tubona ngo ukwicaha caje mw'isi. Ni kuvuga ugiye urasoma uko ibintu bikurikirana, uraza gutahura neza na neza ico Bibiliya ivuga ku mwana w'umuntu, n'ukuntu ubuzima bwatanguye ngaha mw'isi. Na cane cane ko dushaka kumenya ikintu kivugwa muri Bibiliya. Urabona ko abantu benshi basa n'abantu banyagwa gusoma Bibiliya, kuko batazi na cane cane ibanga riri mu guhishwa mu kudasoma. Igihe umuntu adasomye ntashobora kumenya n'ico umuhinga yanditse Bibiliya yashatse kuvuga. None rero by'ukuri n'aya majambo y'Imana tugira dusangire muri iki gice ca kane, kuko mu gice ca gatatu twarabonye ibintu bitandukanye. Vrema twarabonye n'ukuntu Imana yirukanye abantu ibakura muri ryatongo Edeni mu gihe bari bamaze gukora icaha. Nk'uko muri iki gihe Satani ahenda abantu akababwira yuko bakoze icaha atangorane, ariko hariho ingaruka z'icaha. Aha twaramaze kubona yuko hari ingaruka z'icaha, na cane cane yuko Satani afise ukundi kuntu, afise uburiganya akoresha mu kubwira abantu nk'akarongo: usambanye nta caha kirimo, ubeshe nta caha kirimo, wipfuje nta caha kirimo. Ariko inyuma yo kubikora ukaza kwisanga uri muri kabaza. Nico rero aha Bibiliya ibigerageza kutubwira, kuko tumaze kubona hariya anye mu gice ca gatatu ukuntu Satani yabwiye abantu ngo haba n'intete ntimuzopfa. Igihe Imana yarababuje ati ntimuzoge kw'iki giti, kuko nimwakiryako ntimuzobura gupfa. Ariko Satani nawe acazana ijambo rivuga ngo haba n'intete, ahubwo Imana yarababeshe, nimwakiryako muzoca mugira ubwenge, muzoca muca ubwenge mumere nk'Imana. Urumva yuko Satani yari afise ukundi kuntu ariko arababesha, ariko bakirengagiza amajambo Imana yari yarababwiye. Arico kintu kiriko kiraba no muri iki gihe, aho abantu birengagiza ico Imana yavuze, kuko Imana yavuze ngo nimwakora icaha nta kabuza muzopfa, kandi ari mwebwe mwiyishe. Ariko Satani nawe ntabura kuzana inyigisho zivuga ngo niwakora icaha ahubwo uzogira umunezero mwinshi, ugasanga ariko aratwereka ibintu bizana umunezero kandi ari ibintu bitwica. Nk'uko barya abantu kirya gihe barya kirya cama bariko bakirya bibaza yuko bariko barya umunezero, ariko baza kwisanga bamaze kwishira muri kabaza, bamaze kwishira muri kabaza. Mugabo twagiye kubona yuko Imana ni rukundo by'ukuri. Harageze igihe irabiyumvirako, kuko n'ubundi niyo yabaremye ntiribo bate. Iciragaruka mu nyuma irababaza ngo ewe Adamu nawe Eva muri hehe? Ariko bo bacavuga ijambo rikomeye ngo twari twinyegeje, kubera yuko twisanze turi gusa. Iyo umuntu amaze gukora icaha rero hacaho ikintu bita kwinyegeza.
akinyegeza akihisha. Nivyo vyabaye no kuri aba bantu, ati twari twinyegeje kubera yuko twabonye ko turi gusa. Ariko Imana ikirababaza ati ninde yababwiye ko muri gusa? Umugabo acayishura ati umugore yariye ijambo ry'Imana yaciye yongera arababaza ati ubwo ntimwariye kuri cya cyamwa nababuza, ntimwakoze cya kintu nababuza? Rero umugabo acayishura ati ni wa mugore wampa, maze umugore navuga ngo ni inzoka yampenze. Urumva yuko aho twari turumva umuzi wa nyawo ukuntu icyaha cyaje mu isi. Uyu munsi rero naho murambara nenda bitevyeko cyane. Uyu munsi naho tugira twumve ibya Kayini na Abeli, kuko aba bantu bamaze kwirukanwa mu itongo. Urumva yuko hari ibindi bintu vyakurikiye, hari ivyo by'ibitwumva twumvise ari ko Imana yaremye abantu babiri, ariko ngaha naho twumvise ngo ibya Kayini n'ibya Abeli. Umuntu wari wese yokubaza ati mbega ibi navyo ni biki? Nivyo rero tugira dusome muno muhanya, ariko murabizi yuko tutarabisoma tubanza misi yose gusenga Imana kugira ngo by'ukuri umuntu wese aze kumva aya majambo yongera yatahuzwe, kuko nta muntu yovyishoboza. Reka tubanze gusenga Imana. Ewe Mana nyaguhoraho, Mana wewe uvyagiye mwijuru ku ntebe y'icubahiro, uyu mugoroba turongeye guca bugufi imbere yawe kuko ari uvyemeye Mana. Haraho umwana w'umuntu yari kubigomba ariko ntibishoboke, agakoresha ingufu zose n'amafaranga n'ikintu cyose yoba afise, ariko ntibishoboke. Kuko uri Imana uvuga ngo baho umuntu akabaho, uri Imana uvuga ngo pfa umuntu agapfa, uri Imana byose bigushobokera kuko byose biri mu kuboko kwawe. None n'uyu mugoroba wemeye ko tubaho Mana, turaguhaye kazi na karibu. Ndakwinginze umuco wawe ngo turasire Mana. Uyu mwanya tugiye gusoma amajambo yawe, ndayasenge kugira ngo umuntu wese umutahutse mw'izina rya Yesu. Naho twokwigira abahinga bameze gute, nta muntu yotahura ijambo ryawe. Hari n'uwo byumva ntiyumva ivyo ari byo, ariko watahuje umwana w'umuntu yomenya iki jambo ryawe rivuga ku muntu. None ndasengeye amajambo, ndakwinginze ngo agire ubushobozi muri twebwe, agire ikimaze muri twebwe uzobukoze. Ni muri rya zina rya Yesu umwami wacu dusavye mu twizeye, amena. None rero tugira dusome igice ca 4. Twumvise yuko havuga ngo ibya Kayini na Abeli. Twagira twumve ibi bya Kayini n'ibya Abeli mbega ni biki? 4 ku murongo waho wa mbere havuga ngo kandi uwo mugabo abana na Eva umugore wiwe, nuko asama inda abyara Kayini. Aravuga ati ndose umuhungu kubw'Uhoraho. Asubiza ko abyara murumuna we Abeli. Abeli aba umwungere w'intama, Kayini aba umurimyi. 3. Igihe kiragera, Kayini azana ishikanwa ku vyeze mu ndimiro ngo abishikanire Uhoraho. Abeli nawe azana ku ntungwa z'uburiza zo mu mukuku wiwe no ku binure vyazo. Uhoraho yakirira Abeli ishikanwa ryiwe, ariko ntiyakirira Kayini ishikanwa ryiwe. Maze Kayini araraka cyane, mu maso hiwe harijigwa. 6. Uhoraho abaza Kayini ati niki kikurakije, kandi niki gitumye wijiriwe mu maso? 7. Niwakora neza ntuzokwemerwa, ariko nutakora neza icyaha kibunze ku rugi, kandi ni wewe wifuza, ariko ukwiye kukinesha. Ndasubira mu 7. Niwakora neza ntuzokwemerwa, ariko nutakora neza icyaha kibunze ku rugi, kandi ni wewe cifuza, ariko ukwiye kukinesha. 8. Nuko Kayini abarira Abeli murumuna we ati ngo dusohoke tuje mu gahinga, maze
bari mu gahinga, Kayini agurukira kuri Abeli murumuna we aramwica. Uhoraho abaza Kayini ati, Abeli murumunawe ari hehe? Aramwishura ati, ndabizi, ndari umwungere wa murumunanje. Nawe aramubaza ati, co wakoze ico ni giki? Ijwi ry'amaraso ya murumunawe ririko rirantakambira kw'isi. Uhereye none ubaye ikivume, ugerewe kuyerera kure y'aho hantu hasamitse akanwa kaho kwakira amaraso ya murumunawe, ukuboko kwawe kwavishije. 12. Kuva ubu niwarima isi ntizogira ico ikumerera, uzogenda urararaguza uri inyererezi mw'isi. 13. Kayini abwira Uhoraho ati, igihano umpaye kirenze ico nokwihanganira. 14. Raba uyu munsi unyirukanye kw'isi, nshiburiwe kure yo mu nyonga hawe. Nzogenda ndaraguza ndi inyererezi mw'isi, kandi uzombona wese azonyica. 15. Uhoraho aramwishura ati, nico gituma uwo kwica Kayini azobihanirwa kurenza we ibihetangabo ndwi. Uhoraho ashira ikimenyetso kuri Kayini kugira ngo uzomubona ntamwice. 16. Nuko Kayini ava imbere y'Uhoraho aba mu gihugu c'Inodi ku ruhande rwa Edeni ahahera iburasirazuba. 17. Maze Kayini abana n'umugore wiwe, asama inda avyara Enoki, yubaka igisagara acita Enoki, acitiranije n'umwana wiwe. Enoki avyara Iradi, Iradi avyara Mehuyayeli, Mehuyayeli avyara Metushayeli, Metushayeli avyara Lameki, Lameki yabira abagore babiri, umwe yitwa Ada uwundi Zira. 20. Ada avyara Yabaru, niwe sekuruza w'abungere b'inka bagenda baba mu mahema. 21. Murumuna we yitwa Yabaru, niwe sekuruza w'abavuzi b'inanga n'imyironge. 22. Zira nawe avyara Tubali, Kayini umucuzi w'ikintu cose c'ubugi kiva mu miringa no mu vyuma, mushiki wa Tubali. Kayini ni Nayama. 23. Lameki abarira abagore biwe ati ewe Ada na Zira nimu abarira. 23. Lameki abarira abagore biwe ati ewe Ada na Zira nimunyumve bagore ba Lameki, nimwumvirize amajambo yanje, kuko nishe umugabo ndamwihoye uruguma ankomerekeje, n'umusore ndamwihoye igipfumfuri. Asangwa uwo kwishe Kayini yobihaniwe ibihetangabo ndwi, nukuri uwo kwica Lameki yobihanirwa ibihetangabo 70.
n'indwi. Adamu yongera kubana n'umugore wiwe abyara umuhungu amwita Seti. Ati kuko Imana inshumbushije urundi rubyaro mu gishingo ca Abeli, kuko Kayini yamwishe. Seti nawe arahava abyara umuhungu amwita Enoshi. Ico gihe abantu niho batanguriye kwambaza izina ry'Uhoraho. N'aya majambo y'Imana twumvise avugirwa n'iki gice ca kane. Aha twako turumva ivya Kayini na Abeli, ariko tutirengagije ijambo ryaheruka ryavuga ngo uko icaha caje mw'isi. Murumva ko n'ivyakurikiye ngaha vyakurikiranye n'ibintu bijanye n'ivy'icaha nyene. Urumva yuko haba Adamu na Eva bahavuye bavyara abahungu babiri. Umuhungu umwe umuhungu mukuru yitwa Gahini. Umuhungu agira kabiri akitwa Abeli. Rero Kayini na Abeli bari bahawe ingabire zitandukanye. Umwe ngo yari umwungere, uwundi akaba umurimyi. Ariko ngo bose hari igihe baza gushikanira Imana mu byo barose. Kandi aha anye tuko twumva aya majambo ni ivy'ukuri, harimo n'inyigisho zidasanzwe. Na twebwe urubyaro rw'iki gihe bivanye n'ubuzima tubayemo harimo inyigisho zidasanzwe. Murumva yuko haragera igihe aba bantu baje gushikanira Uhoraho. Nko muri iki gihe hagera igihe cyo gushikanira Imana, cyo kuza gutanga ishikanwa ku Mana, ngo umwe agatanga ibintu bivuye mu mutima bihuriranye n'ivyo yarose, ngo ariko uyundi agatanga ibidakwiye. Rero ngo Imana ko atari umuntu iraba mu mutima, Abeli kumbure we ntiyari kumenya yuko murumuna we katanga ibidakwiye. Kumbure kumubwira ati murumuna wanje ukuri kurabikora siko, ariko ntiyabimenye. Imana rero ngo mu kwakira ica yakira ibya Abeli. Ibya Kayini Imana irabizira, yavuga teka. Ariko ikimugira ijambo rikomeye cyane, mbega niwakora neza ntuzokwemerwa. Ngize kwa Somalia ajya kuri 6, ariko ushaka gusoma Bibiliya uyisoma yose ukumvise icyo hakubwira. Mbega niwakora neza ntuzokwemerwa. Nkuko iki kibazo kidashobora kuba kibazwa ababiki gihe, ababiki gihe cyakera, byobazwa n'umuntu w'iki gihe cy'uno munsi. Mbega niwakora neza ntuzokwemerwa. Hariho cyo twumva igihe cya kane icyo kivuga ko abantu babiri, tukumva n'abantu baciye bavuka ico gihe, bapfutse bavuye kuri Kayini, n'abapfutse bavuye kuri Adamu na Eva, tukumva n'abapfutse bavuye ku muhungu Imana ngo yashumbushije Adamu na Eva inyuma yaho biciye Abeli. Imana yaciye imushumbusha mu nyuma Adamu na Eva bavyara umuhungu bita Seti. Aha rero muri Bibiliya no kuri ndabinginze umuntu wese azarumva amajambo avugirwa mu gitabo. Murumva yuko no munsi twumvise ukuntu urubyaro rwa Adamu na Eva rwahavuye ruca rugenda, ukuntu vyagiye birakurikirana. Twumvise nabo bagiye bakomoka kuri urubyaro. Twumvise ingene habaye ibintu umuntu wa mbere yatanguye gupfa bivuye ku ishari. Aha anyi kwa kutumva amajambo akomeye cyane. Bisigura iki rero? No muri iki gihe umuntu wese aho kwisuzuma kimenya, ariko urumva yuko aha twako turumva ingene ibya Kayini na Abeli byari bimeze. Aha rero ikintu cyari igice ca kane. Igice ca gatanu naho tuzoca turaba ibikurikira. Mbega havuga ibiki, hakurikira ibiki, gutyo tugiye twumviriza uko ibintu byagiye birakurikirana. Mugatumvise ku ijambo rya nyuma rivuga ngo irya 76 rivuga ngo Seti nawe arahava abyara umuhungu amwita Enoshi. Ngo ico gihe abantu niho batanguriye kwambaza izina ry'Uhoraho. Aho rero cyumva yuko aho abantu batanguye kwambariza izina ry'Uhoraho ni mu gihe ca Seti. Ni mu gihe ca Seti niho abantu batanguye kwambariza Uhoraho.
rero ahanye vy'ukuri umuntu wese aca yiyumvira akamenya mbega vyakurikiranye gute, vyagenze gute, kuko mu gice ca mbere twarumvise ukuntu Imana yatanguye kurema ijuru n'isi, yatanguye kurema ibiri mw'isi vyose, ngo Imana irema ijuru n'isi n'ibirimo vyose. Aha twaravyumvise ingene bimeze, ingene Imana yagira bikurikiranya, ingene ku munsi wa mbere Imana yaremye iki, umunsi ugira kabiri gutyo gutyo, tukaca twumva ubugira kabiri, tukumva ingene Imana yaremye abantu ba mbere mw'isi, ubugira gatatu tukumva ngo kwica caje mw'isi, ubugira kane twumvise ngo ibya Kayini na Abeli. Bumva igice ca gatanu naco ntituzi amajambo hazotubwira, ariko tuzoyasoma ni ku munsi uzokurikira. None rero yari amajambo y'Imana, umuntu wese wizere yuko yatoraguye mu gwiwe, yumvise mu gwiwe, na cane cane ko gusoma twongera dutahura. None twatanguye no gusenga Imana, reka turangize no gusenga Imana. Mana yera, Mana ugororotse, heraba Yesu turagushimiye kuko ari wabanye natwe Mwami mu kanya keza aho twasoma ijambo ryawe. None ndasengera ijambo Mwami duhejeje